ntacyo ihebura Kanyana mwana wa mama Imana irakuzi Imana ishima ko ndakubonye nukuri mwananje agahungu ndagusabye kandi ndakwinginze umfatire kivuruga urabona kivuruga umufatire neza na neza umukubite umusubire nukuri ahanje ndakwemera kuri umwana wanje ariko moyo ni ndamuzi nari kuronka ngene ndakuramutse gute ubona ndiko ndariraga mwananje ubona nariko ndarira aha yamfunagwe ntakimwe yansigiye none ko samwafuye cyagukubisa atakintu wamukoreye ko kivuruga ndaswara umwana mwiza umwana mwiza wahe umuntu muzima tuhuye mu nzira ndamubwira ukuntu Kanyana ampakije ajanja ko nawe ngo yaguhakije je ndakurekura ngo ntegerezwa kugukubita aho rero twadufuye iki ujya kivuruga honyene nta nico twafuye je nayo niviriye kwa Kanyana Kanyana ndamubwira ati Vincent yantumye arekeza kwanza ngaho mama none wera Vincent ni muri avavanura kwanza ni kubera iki mama utashaka kuvavanura Vincent none mushikawe Kanyana ingorana afise nturi kurazibona none Vincent yari yantumye ko yoza aramuha amafaranga ya rasiyo kugira azararonka amaberebere y'ukonsa umwana none yari yantumye nabi yari kwamuronderera ibyiza niyo mpamvu nanagiye kumubwira Kanyana rero Kanyana ntiyashatse kunyumviriza aca nsohora nk'imbwa kwanza mama nyumviriza urazi ko mwe mwakoze amakosa Kanyana rero nsi kibazo ni mwabimbwiye nagiye kubimeshinyishwa n'uwundi kwanza no gukubiseka buke yaba jewe yari gukubita nkakuta ndakuvuna n'amaguru kandi umunsi bazo gukubita kandi kubera Kanyana je sinzokuvuza cyangwa ndagufashe oya urumva mwese rero mukomura wowe uri umuhungu wanje kabisa uravuga uko ngo nawe wari Kanyana kubera Kanyana je sije chakumaro ko nari umwana wiwawe chumbisa kwanza nigire ku kazi mbisa kora ariko mana kubera iki si yose naye kwicyatsi abantu bose aho duhure hose abo duhuye bose ngo bonkubite none nawe umuhungu wanje neza ugize amakosa urarivuze ngo ugize amakosa bazo kukosora ugize amakosa je nariko ndakora Kanyana twamukoreye nabi kuva kera ubureka rero nawe aruhuke uzumukashe umuntu naramukije mu gatondo kweri yankumiye reka bakunige Wati. Nakuti. Ni sawa. Waje mtu? Ni sawa. Nezeni. Umbebe nawe msiginde. Na msija munshari wenyene none ngirije. Nje musumini. Nje musumini tungu. Natungu usumunga bene kisonge mukobwa na bindi. Ahubwo ni gutarambariya bimeze guko wese na guto. Kubari? Basa sinda gutomboza. Nahise gahunda yo kuziwa n'imasa. Ariko sinzoba nkinze. Nimbarira ho. Ujya mu ngo twarabonana. Boti ndagarutse gusuma. Twarabonanye. Tubonanye ndamuganiriza. Nyine ndamaze ndamutera umunsi nayo gushoka ndamubaza cyo ndamubaza. Maze kumutera inkuru rero. Ndamubaza shambwira ati icyanzu. Mandumbye kanza. Burya rero naragukunda vya breve cyane n'ibimwe by'umunwa wawe gusa. Ikintu cyambere ntoyoberwa n'icyo kandi ikintu cyambere nzi mu buzima bw'icyo arankunda cyo aragukunda by'ukuri cyane n'ubwo byose bandazikora burya wowe hari amabanga wowe waramwishije mu buzima bwa misi yose cyane hari amabanga mwishanya n'ubwo muba mukunda nyine hakagira utwo mwe yisigariza nk'umugore n'umugabo ngira kora by'ukuri nta kintu na kimwe tubishaka tubwizanye kuri kandi kibayeho ntabwo tuba dukundana n'abantu bakundana bazi icyo bayishaka mubwizanye kuri burya rero amakuru nyine gutohoza narabikoze nanjye tumuzi urumva twarabonanye ujya mu nyungu
ndamubaza gusa nyine byarambabaje byakubabaje gute byarambabaje nyine kandi naratangaye cyane gute nawe sindiko ndakumva neza mbwira korona kudureka nawe kumucisha hirya nayo ntumbwire ko bashaka kunsohora bande bagusohora gusa nyine naratangaje na birahina gutangaza gute kuro by'ukuri nawe nuba nibaza ari mu by'ukuri cyabona ko tugitangaje no kuri ngahe natwarumiwe nibaza turi mu by'amateka yego me mwabona n'ibibazo gusa ibyo mubambye y'ukuru ibyo nzari umugabo wawe sawa ushatse kumbwira ko ugenza ari birahina iyiwanyu none by'umugabo sibyo by'umugore nuko yayiguze batanetse kuyubaka acabandanya ayubaka yayiguze batangiye kubaka mugabo acabandaniriza niyiwiwe hajya hose yabahajya birahina no yari yamuha akazi ko gucunga ibintu biratangaje gute birahina n'umwana mubi bigenzeho iyo hose gute yumvira ko yoreka ko mbandanya mba mu buzima bw'imibabaro uretse ko naguma nibaza iyo tugiye kujya tugiye kuba ubyutse kumenya ko ari kimwe ubuzima bw'ubu yabaye ibanga gusa ntushobora kubyemera uribuka igihe nigera kubwira ko twashwanye tutabanye neza kidegeye yarasaba amafaranga cyane nanjye tuba ndavuga ati ko yambwira ngo impaye nanjye nkumva ibintu bishimishije ngo ariko aranyereka ko ari byo n'abandi umuntu nicyo gituma naciye ndamureka ndamukora icyo ushaka ntiyakubwiye icyo yakoze nta kintu na kimwe yigeze hari igihe mama yigeze kudurungikira n'ibihumbi 4 by'amadolari ayo madolari yarayatwara ndiyumvira nkamubaza kandi turi ko tuvugana neza duhava asanga twahukanye cyangwa tugasambura ku bintu nk'ibyo ndanuma usubiza umutima mu nda rero inzu ni iwanyu genda wibere nta muntu n'umwe azoza kukwishyuza nta n'umwe azoza kugusohora wibereho hanyuma umugabo nawe muzobivuga urakoze kumpa amakuru kujya kugasha n'umunsi ndagendayo reka ndamubaza ukuri kwanjye nicyo kumutera ibibazo n'ibindi bitarahera nta bibazo gusa ndashaka kumenya ukuri n'ubundi tumenye ukuntu turabukunda ukuri wakumenye jujya mu ntashobora kumenya nuko kuri no kugumana gute nawe agume mu gasha ahubwo ndagenda kugira ngo turabe ico twokora kugira ngo sawa uravyokora kugira aveyo ariko ntutuza kumubaza ivy'amazu ari mu gasha kandi atamuntu ariko aragusohora muzobivugana mu nyuma ndazi umugabo wanje ko ntameze ndazi n'imibabaro ariwe ariko maze kubona ikintu cyo dutabara ahubwo reka ndakureke nje kuraba umwana wike ko ndamusiga mu nzu wenyine ahubwo ni hatari hatunguruse muzadesi Dedembe by'umpagarikiye ngaha. Ndedenge. Weza ko naje kora ivyo byiso byawe. Ariko wa mukecuru we amafaranga uri kurasesagura, uri kuyasesagurira iki? Niwo yereka kazofasha abasigaye. Birakubabaje. Birambabaje nyene. Amafaranga ni gwanje, si gwawe. Ndahane mudahombye ibyo ukeneye kuvuga, ureka ko mpagarika muri imvura. Ikintu kimwe kiriho, nashaka kuba ndaguhanura, uhagarike kugira iki kwiruka inyuma y'ujya muhunga ari mugasho. Kuko nashobora kuva mu gasho kuko dossier y'ubwicanyi ntashobora kuronka uburyo ashobora kuva mu kajya kasho. Wahejeje. Sindahetse ndacyavuga. Dedemba rero. Ikindi nacyo ndibaza ubumaze igihe uri kuriyumvira ikintu twaba dupfa n'umuhungu wawe ariko ntacyo urigera utora. Burya turiko dupfa Kanyana. Kanyana natanguye kumukunda kuva kera. Ngerageza uburyo bwose bwo kubatandukana ariko biranga. Rero uno munsi inzozi zanje ndiko ndazishikako. Kandi urabona uno munsi n'umugisha kuko n'imvura iraguye. Kubera ngira ndaguha amakuru meza. Mugatono nazidutse murana kagomba nibaza umukoshi turi wuye nawe kumbiriwe. Je sindi umukoshi. Tega amatwi ndakubara ikintu. Nzogurisha icyo cyose ntunze. Mugabo berahina pe. Ntumbare kuzotanga igiturire. Nzogitanga. Ntumbare kuzotanga igiturire. Kuko ni wiyenda ugatanga igiturire. Si wakiriye, si nuwagitanze mwese ndani mugasho. Agasho kajyamo intungane bwa bundi. Kubwa gasho kajyamo abatari. Erega burya hajya. Hari yari aratekanye. Hari umungu aratekanye kuko ubu abari kariyukana ratio yo kugaburira Kanyana. Ariko urazi kamera so umuntu ahuma. Ageri. Amaso y'umuntu arahuma. Kandi byanga byakunda.
ukuri kuzajya habona kuri yabona jya nitwa na runyonga jewe na runyonga reka ndaguha amakuru yose nimba ushaka ukuri amakuru yose ngira ndayaguhereza ubundi wari uzi yuko Kanyana nawe nabifisemo uruhara kugira ngo umugabo waje mugasha Kanyana kubabera hino umusengeneza w'iwanje ari mu gasho abifisemo uruhara uramaze kuraba urya mwana wa Kanyana ajya amatoroshi kari kimwe nayo wanje urya mwana ntabwo wari wabera hino urya mwana n'uwanje ikindi naco nasumye amasomo uno munsi ndamurarira niyo nza kurara uze kuza tukoza imana mwararaye turarana n'uno munsi kaye tuza kurara naguma numva ibintu binukira ko bino umukoshi mwararanye na Kanyana umane kubarira shanduba nawe umwana wiwatetse mugasho amuhimbiriwe urumuhimbiri nyamufuka jewe gusa kimwe Kanyana teka neza niyo mpamvu bwari yatekwa mu gatebo wa mujawe umujabura mbogo yende umuja umuja vuga ibyo ushaka umuja uheye ibyo ushaka byose vuga kazima icyo nagomba ndiko ndagishikako cyo wagomba ubu narurarana na Kanyana urasuma ndamusumira n'umugore wanjye ndahiyo kumaramara shaka nyina aho tuzohurira nzomwereka basi ameze ugenda uridoga n'ibintu imbaga miniti uva mu nkoko n'amahoro niwo yatanga wandaya nkuba ni Akanyana umuvyeyi asa n'uwundi ntubona ko ntakonkeje ngo ndagushyire kuri ibi we nzokuva umuzopfa usara uzopfa wangara uwo muja w'umujabura mbogo sinjye ndavuga nk'umubyeyi wanje umva ndakubwira Kanyana reka kuncira mu majyana kabundi berahino wanje ari guhera mu gasho ari wongera kuba nabi kubera wowe gutera imyaku y'imikoshi wandaye uyigura samana kandi ufise n'umugabo nsambana nande siwe wandushi usambana nande amakuru yose Vincent yayambariye ora Vincent niwe asimbuye berahino niwe irwarari wawe mukora mabwa mutuma umwana wanjye mikoshi mukurikirana no mugato niwe asuma ukagira sinkayamenye warusawe ndagusabye ahubwo unyumve ndisigura shaka ndagusigura ukuntu bimeze nko mu Vincent yoba yarakubwiye ayo majambo Vincent yashatse kuva kera Vincent sinigeze ndanamukunde nta nubwo twigeze twiyumvirana n'akantu na gatoya none ubunyu uri kurambwira ko nje twatugendana nawe iyo gese Vincent ariko arabivuga ko arazikorera usigaranye ariwe toshobora kuvugana ari uri kurafasha kugomboza umugabo wanje nicyo bituma ariko agerageza kuduteranya Vincent reka kumwumviriza reka kubandanya utera umwaku wewe tubaza umunsi w'indoku uri kurafata uzombwira amajambo yose ushaka tudakura ariko kungoza kurusha ntidusubira ukundi uzombwira icyo ushoboye cyose ibyo ugiye mwafashe nabi cyarakwiye kuko mpangana nawe wajya uyagatuza ko ari umwana we wanjye aheze mugasho ruba nawe nzoguhezayo ndakwihoreye kubera nzi yuko hari ibyo uri kurafasha hari ibyo nkigukeneye niyo mpamvu wacagasika bisa muri iyi minsi abandi bonda umubyibuho wagomba nonde wambwira icyo wantumiye ko nta bintu ndakubwiye ko wabyibushye ndakubwiye ko oya ntumbwiye nabi uri kurandevya je nkoresha umwanya uri kurihura none okay urumva rero nakutumiye ko ndakuzi yuko ndazi yuko ushoboye burya urazi yuko tutabonanye no munsi gusa ndazi ko ndakumenyereye amasitura yazi ubare bugezweho urabuzi ngano buracabugenderamo ahari ibintu ndacagendera mu bare jeyo uratanguye kuntera umwago mama mbonje kandi yambwira ko kuntwara no mukara sikangura n'icupa n'amacupa nabe ukeneye gusubirayo apana gusubira mwirya ngeso nabwiye icupa anza wumva icyo nagutumiye ko niwagikora ama ivyo uzobingira mu biza ndakubwira jewe nkeneye ndundi agakobwa keza kameze neza kamataye meza kisura nziza nye ubona yuko nawe uvuga ati urabye neza hamwe n'izuba ryo kwaka ucukanzanira anyamenyera gutwegaraya agakobwa keza none ibindi ko ndabwira biratwengeje ni ibintu we nta mugore wa mugore wawe nawe nta mugore ufise
ubu nta mugore turi kumwe ugiye arataye urugo aragenda ndagenda no kumucura aranka kugaruka ebana ubu yengira ngo asigaye ameze urabona tsamara mwaramuparika hamwe hariya asigaye umengo nizijya nyene duhuye amajambo ambwira agira bya bindi mwaramugira hariya aye bya bindi mwaramugira muri ko nakubwiye tireka kunera umukoshi bige sivyo nkirimwo hama ikindi naco ndakubaza naho yo bimaraye wowe uribagiye wewe warasohora uyu ukinziza uyu isura zitandukanye yereka genda umugabo ntabimaraye umugabo ni wowe kwitwara nk'impene niko mvise ubu ratageze ko umugore wawe nawe yokora ico kintu ugaca uvyimba ukangana n'inzuka kwa gupasuka kubera iki ntavyimba kubera uri umugabo niyo mpamvu wagume umugabo ni wowe kwigenza nk'impene umviriza wenda kubarira nene mukurangira hoho ibaze ni kimwe we ntuzoreka gukwegana n'abambara nico kibazo naho namukuzanira no munsi ejo uzoba wamusohoye ndakuzaniye undi uzoba wasohoye ugomba kuzogera ku bagore bangana wowe urabikora uko nabigusabye ibindi nzovyimenyera nimba nahora nkemeruka uzi ubwenge ukerebutse urabikora uko ndabikubwiye hama ibindi nzimenyera nawe nirwandikirofa ico nakubwiye cyo coca ubwenge udaciye ubwenge wewe kubaka wenda abona wapi wowe ufatana nabi ubwo mugore we ayanuka nta n'umuntu yari yipfuza no kumuha yambo umviriza we genda umurere yo dinda gusavye unzanire ndakubwiye ivyo bindi twende kurambwira ivyo ujyanye byaraheze byararangiye uri kuranga sawa nzoyikora nenda kubaze wewe ntagakuru kabirahiye sha ivyabirahe no byo namayobera yayobeye abantu bose yaronze uratse ko yaravyibuye yaronze nasigaye angana n'urushinge hariya mu gacuno hameze nabi wawe none wenda kubaze mu kubivuga ko bivuga umenga uranezerewe nta kababaro wumva ndaje none wabara nagufashije wewe waraje wa mukajya ubugaruga hanyagura ubugarumiragura mugo mu kubivuga mbona umenga urafise kanyamuneza urazi cyo mubabara mfise ko bari mu gasho ujyanye urazi twavanye urazi twiganye 5eme twarakuranye wowe hari byo tutatse kwitwa n'ujya ibyo zagupanga ndameze nyamutanezeraho ndagufana Gari twarahuye na Dafroza avuye kwa Kanyana naramutikuye reka wewe yaragiye kubwira ntuze Kanyana ngo akundane na Vincentia nawe urabona ngira asigaye ameze umengana nk'umusazi mwibarabara muga Dafroza yaragiye kumukwega ngo bakundane hewe naramuvutuye ahubwo y'umukura n'ivy'imbere byose ukarokora ndagutunze bure Vincentia duhuye kambo nazo cyakwita charara nawe nyiragomba kuko ndamufashe kubintu ari karagira ndagusubiremwo ndamufashe nzomuvuruga imitwe ingumu imigere hamwe nyazovuga ndikugereza kuri jera kongera iyo mitwe cyose ndayikene imana zose nagukubise nabyumva uzaca mubwira yiruka duhuye nzobikora ujya turanubuye turahuye ndagutumye rero uzomubwira uko nyene hama iyo diri yawe mbonye bikunda nzobikora mviriza kende ubikore ije ibisigaye ndatse ko kunda amosteri raba mpena bitoro apana ndaguhubuye genda ubanze ukora idire hama nzoguyikotsa n'umushatsi ntugisokoza bitano wari ubifise usanze bikugirira je ndabandanyije nzobikora ibi nibibazo nibereyemo je ndagutumye nzobikora wabyumvise genda umugugende ubikore nta bintu nta kabaye kandi nanje mu bwo birababaza urashobora kwigira ko uri umuntu ufise umutima mwiza ufise urukundo ariko rutari muri wewe mu mutima urasiko nteko ndagutahura ushatse ko ubonye Berahino agiye mu gasho ucuraryoherwa uratamba ariko ukerekana ko babaye bitavuye ku mutima si vyiza murazi ko nkora mu nkoko kwera uburyo ushatse kunyereka ko jana ataco bintwaye ko ntababaye ntaco bigutwaye inkuru zose turazifise ahantu hose inkuru izahe mufise mwebwe kubera iki Vincent wemera ko aza muhiri wawe Vincent aza muhira gute nkamaze kwa musa ayo makuru arahari agenda aravugwa hose ko Vincent arari wawe kubera ko abantu muhemuka nkuko Kanyana ivyo bigirira iki ndabibonye nahora numva ko urugo rutagiramo umugabo ruba rukengereze
by'ukuri ndavyiboneye nayo mpamvu uva kubera mubona ata mugabo mutangiye kuza murashiraho muranzanira abagabo bose mwishakiye niyo mutangiye kuza muranzanira mu rugo rw'iwanje Vincent ntarari wawe ababivuga baribesha ndashaka kubaza mbwira umuntu umwe gusoma aje kuvyumvana apana umuntu umwe n'abantu bose babivuga reka kumva mbwira ngo umuntu umwe n'abantu bose babivuga abantu bose barabizi ko Vincent arari wawe Niba nta kintu kimwe gise cyo kuvuga gusa reka ndakubwiza ukuri ivyo bintu ntavyo nakora icyo ndakubwira cyo mbere hena ndamukunda nubwo iyo bari mu gasho nubwo iyo bari uramukunda ugacuraza Vincent iwawe ndamukunda n'umutima wanjye byose n'ivyumviro byanje byose ivyo bindi navyo muri ko muravuga n'ivyo banyu kumenya icyo no gusaba Kanyana nuko wohinduka ujya mwavanye kure kandi murazinanye ariko kubona ari mu bibazo nka byo ugaca winjiza ngo umugabo si vyiza nta na gato je sinigeze ndabikunda ibibazo byinshi ahubwo reka ndagushimire ku mpanuro umpaye suko kuko ndazi ko nta kintu na kimwe noshobora kubasigurira kugeza ubu ngo mushobore kunyumva ko ndazi abagore batabana n'abagabo muri abakengera cyane ndabizi ivyo nico gituma ndagushimiye ku mpanuro mpaye uragize neza ugende ubabwira ati yarashimye impanuro mwamuhaye ico nzi coco nuko Berahino nubwo ari mu gashanyitsera mviraho aha kweri wandaya nzima we aha rero nguje kuri abandi nawe uri umugenzi imara ya nkaho wiyambika shimwa Yesu wofu mubigaragaza mbe nunavuna dukasirira n'urupango nawe by'ukuri kurambwira ndi maraya kuri kibasuri kurambwira ivyo bintu mbega uwo usigabana na Vincent wewe nana hamwe batabizi kuri ndaya urazikanya na buryo ubuzima mwari mubanye umwe binabera hino ko ndavuzi wewe urabizi neza ko nari ndabizi wewe mbega hoho uribuka